Reka tubaramutse tuvuga ati bwake canke mwiriwe bivanye naho muri ko murabira ino video canke n'umwanya muyirabiye ko novuga ngo aha turi kuri ca kiganiro bise imbuto itewe n'imera urukundo mu bantu tujuru nivyo twaje kuganiriza uno muvukanyi wacu. Reka tumuramutse hanyuma abidondore mu bamwitwa bande muri hehe. Yego jewe nitwa Irambona Patrick nkaba mvuka ku mutumba wa Kibiri komine Gitega zone Mungu ntara ya Gitega hema nkaba goma kubidondora ku ngorane bafise. Ego ufise ingorane yihe nico gituma twaje ngaha tugendera abantu twavuze ko ari urukundo mu bantu. Kibazo fise yari ingwara ya diabete urumva nari maze nk'imyaka ndwi ndayifise urumva barafashe barambwira ibintu nofungura byose ndagerageza biranka kuyokira reka kweri nce ndavuga ati abo basigaye ahimana reka jewe ngerageze ingome ngaha ndafasha ndaja kwa ahantu bitwa kwa Supesi ndavuga ati je kweri kwa Supesi nahe Gitega akorera nishira hamwe mva turimo rero yavuze ati je reka ze ndabafashe pome ndabaha ino miti muze muri itera aha ishinga ndazifise mu nzu. Ani uzitera? Je nije ndazitera. Urashobora kwitera urushinge? Je barabenyigije ingene no bigenzo bundabizi. Ushobora kuzana urushinge ukatwereka uko kwitera urushinge? Nta na kimwe byose byokunda. Uzane turara. Mwari bwigere mubona umuntu kweri yitera urushinge kiretse wa undi nabereka hari uwo naberetse wa mabooster hariya yitera inshinge z'amadroge. Reka turabere ubundi yitera urushinge nawe rwo kwivura. Reka tumurabe kweri yagiye kuruzana turamurindiriye gatoya. Hola nturaheze ingo reka twereke gusa ntaza kugwitera gusa twereka yese ntugwitere kuko umwanya ngira wo kugwitera umuti ntiharagera. Reka tugusaba ukura umupira utwereke neza cyangwa ugwitera amajahe. Jewe bari bambwiye ko ndakwera kwitako nitera ku rutugu cyane nitera n'ikundi. Ku rutugu inono no gwitera gute? Bambwiye ati ndoza ndaraba ahantu hari inyama. Utera mu nyama? Kugera ahantu hameze neza nyene atagofa rihari kugera nyene umuti ce winira mu mubiri nyene zuratembera. None nta kuntu ushobora kuza undi muntu akarugutera? Ndibaza ino mu bantu bariho bose banananiwe ndibaza ni bake babishobora. Ni ibintu bakwigishije wowe nyene? None kuva utanguye kwitera iyo miti warabonye ko hari akarusho kabaye? Akarusho nakabona kimwe gusa kubera izo shinge nyesha zinduhisha muri menga n'ikibazo. Hari igihe urusiba ugasanga ntiwarutwiteye? Iyo niteye mba niko ndarabe iyo bija kuko ndafise no mashini nipima barabumpaye ndiko ndarabona iyo bija ndashobora kwitera bikeya canke nkitera vyinshi bivanye n'ingene ko biragenda kuko hari igihe ushobora kuduka canke kamanuka kuko ndashobora kwiyumva nk'uko imenga sinokwitera naho niyumva imenga no kwitera mugabo gusa kubera bisaba kuba fise ivyonja bikwiye urumva ntabirose urumva hari kenyene nk'ubundi imfuvyi birashobora nyire gushika bikabura. Ewe nta papa na mama ufise? Oya je bose barapfuye. Bapfuye ryari? Shande bazangira mama wanyuma araheze ngira nk'imyaka 2. Wewe ufise imyaka ingahe? Je mfise imyaka 24. Abavyeyi bawe bamaze gupfa te wari mu ishure mbe? Oya je narahevye nari nyene guca amahera twenyene bazi urushinge ntiruhave rukuzibura. Aya nta na kimwe ashije vyaje se nyene ndaza guca amahera nyene baragwara baravuga ati we duka uramenye n'ingene vyogenda muhira je kwere naradutse. Wari Bujumbura? Ico gihe nari Oya nari Bururi. Bujumbura sinaye najeyo nari Bururi ndavuga ati kweri karije ndumuhereretse jereka nduke ndakora bamuhira ingene bimeze mbonye biyanganye Imana nyene tuzavyakira uko biri ntawe uzohindura ico Imana ikora twe kwe haragera igihe kwere umuvyeyi aragwara araremba ndavuga ati je kweri no guca amahera ndabihevye ubu no kwicara muhira kugira ze ndaraba ivyinjira n'ibisohoka niho rero hagera igihe araremba aragira nte
aritaba Imana kweli. Nibaza turangiza wewe iyi miti hari igihe ukena bikanka gushobora kuyigura. Iyi miti bayashaka Cankwe bayikugabira mwishirahamwe. Urumva iyi miti twe batubwiye tunishira hamwe yo gufasha nyene abantu bagwaye iyo ngwara. Kuko iyi miti kwi farumasi yo tuyigura 50 60. Uri igihe kingana gute? Imara ukwezi. Gusa twe dushitse aho hantu kwiryo shira hamwe tuyigura 5 bavuze ati kuko no kubafasha namwe muragowe. Kuko nk'ubu tuvuze ati tubasa amahere guko hari igihe twosha dusanga mwe mutoya ronka mugeze n'ahantu habi no gupfa ugaje usanga hari abageze nyene bagirirwa nabi ugasanga bapfuye batari byateguwe. Niho rero umuvyeyi kwari yavuze ati je ngoma ndabafasha mwinjire mwirishira hamwe. Je nabo baciciye igihe kimwe cambwira ati twe imiti tuyikora mu Rwanda. Kandi aho mu Rwanda tugenda n'itike. Kandi iyo miti mu Burundi ntayoboneka. Cyo gituma rero ahantu mu ifise twoza turayifata neza kugira ngo hari igihe ishobora no kubura. Je nkavuga ati nk'ubu hari igihe ashobora kugenda bakamuha nk'ubupake bubiri nkaca mbika kamwe akandi nkakitera. Mbega kuva utanguye gufata iyo miti harakarusha urabona? Akarusho ndakabona kuko misi yose kondwi naba ninjiye ibitaro kondwi naba ninjiye ibitaro mu kubona umwaka washobora guhera. Mbe diabete ziri ubwoko bw'ishugwa diabete imeze gute? Igisukari. Ugira isukari nyinshi? Canke kakabano kurumva nk'ibintu bisosa nyene ubona arahagaritse. Mugari yo ntigihe babigusaba kubifata. Urumva bivanye n'ingene imiti ndavyumva kuko irashobora kunkarira havuga ati nyene ubu ikombe ndabike cyafata nyene nkarondera nk'isukari cyari ikintu gisosa nkapfuma njya bicaye kabanuka. Ikintu wosaba abantu hariya bariko baradukurikirana kuko twaje ngaha iki n'ikiganiro citwa urukundo nukuraba abantu bafise urukundo kugira bafashe mu ibi bintu abantu usanga bafise by'ingorane bigenda biba. Wewe ko bwawe ikintu wobasaba cyo bari nk'iki? Jewe ikintu nabasaba nagomba yuko bo donkesha nk'abaganga bomvura nyene no kwareka ikagabanuka nyene nkamera nk'abandi kuko ndabona kimenga ni kibazo. Kuko n'ubundi ngumye niteraje ahantu mvimenga n'umubiri warushe kuva ndondereye indi miti kwere bakafasha nkaraba kunokira. Ngira mwumvise hiyo umujene w'imyaka 24 agwaye igisukari mumufashe. Rero kubw'ibyo uyu mujene mumufashe kugira ngo ashobore kuva mw'izi ngwara rimwo akire hanyuma umuntu nka wewe akora akazi ateza imbere igihugu cy'u Burundi ateza imbere Afrika ateza imbere isi kuko abantu benshi ari cyo twihenda. Wewe uri mu Burundi ubona uri mu Burundi uri mu Rwanda ukabona uri mu Rwanda uri mu Tanzania ukabona uri mu Tanzania muga isi nimwe kandi isi nakantu gatoya. Burya umurundi atabonye umunyarwanda ntiyobaho, umunyarwanda atabonye umutanzania ntiyobaho, kandi umutanzania atabonye umurundi ntiyobaho, umukenya abaganda abazambiya abahehe no gufashanya. Igihe woza kwisanga kwisi uri umuntu umwe wo bupfuye muga kubera kwisi tukira abantu benshi biracakunda ko tubaho. Ndakurahiye igihe wosanga kwisura umuntu uyu umwe gusa ukisanga uri umukobwa umwe cyangwa ukisanga uri umuhungu umwe bayi wo butashe. None wibaza ko wocu byara gute, baza ko wocubaho gute, worondoka gute upfuye isi sefi ni wo muhero. Rero twari kugira dufashanye. Ibi rero nta limite bifise, si iby'abarundi si iby'abaki, ibi nibyo gufasha kwisi yose. Akajambo kanyuma uvuga hanyuma dusezere hanyuma kumbure abo mutima bakumvise. Akajambo kanyuma novuga yuko bandose iyo miti je no bashimira kuko nkamera nk'abandi kuko je ndabona yuko imenga ni kibazo. Ico gituma nagoma ndabasezere ndababwira yuko bondose iyo miti bakayirondera kuko je ndabona kimenga ngeze habe kuko ko miti twitera kweri iratubabaza cyane kuko nakuntu twabama kwishinge abandi atayo bariko twe natwe twagoma twifashe nyene mudufashe natwe nkuko nyene twaba tuyagowe murabe nyene yuko twokera dukamera nk'abandi kuko ndabona kimenga ni kibazo ni hatari. Okay, mwakoze cyane mwe mwadukurikiranye ngira mwavyumvise
hariho abitera, hari ibibazo biri ku isi ni byinshi basha, ni byinshi vraiment. Mwarabonye Rafapasi nakoresheje ikiganiro cy'umukobwa, twaramufutse mu maso, mwarabibonye. Wewe yitera inshinge kubera iswingi kugira abe mu iswingi yame ari happy, yame aborewe iminsi yose, muga byamukwegeye akarambaraye ku buryo uburyo nawe ari kasaba umuti bw'ukunge nivyo bintu yobivamo. Murabona uwundi nawe ari kasaba umuti wo kugira kiri ingwara, murumva ko ibintu biri differ. Ariko uko biri kose n'abadayimoni, n'abadayimoni. Murabona yuko mu biganiro ngenda nkora ari abana tugenda dusengera n'abakuze muzobabona mu misi, ariko n'abadayimoni bagenda bakora ibintu bitandukanye. Abasenga mukomeze musenga, mwisengere musengera n'abandi, kandi naje nkwibagire kunsengera kuko ndi kuri mikro mubibona. So reka rero tubashimire abantu mwafashe kano kanya muri ko muradukurikirana. Uno musore mwumvise ahari acara umusore, ariko mumufashe mumugendere kugira ngo atabagwe, arabe ko yova muri bino bintu arimwo. Nibaza yuko atamajambo menshi cyane twovuga, avuga kanimero kiyo nimwe yonje nisosa nisisi nonani witi senkani seti tarande. Rero mwakoze mwebwe mwafashe kano kanya muri ko muradukurikirana, naho gutaha tuzoba dusubira. Bye bye, merci beaucoup.